Ndasubiye kubahiriza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye muri uyu mwanya aherereye. Turabandanya kubagezaho amakuru havugwa cane mu gihugu c'u Burundi kuri uyu munsi wa kabiri, turi ku itariki ya 10 kwezi kw'icumi 2023, aho tugiye kubandaniriza mu gisata c'umutekano hamwe na politike. Ntivyoroshe muri CNDD FDD, hari bihangange bimwe bimwe vyo muri iyo mugambwe bitariko birahuriza hamwe na President Ndayishimiye gukura General Prime Niyongabo mu banga yo kuyobora bikuru vya gisirikare. Harimwo abasirikare bakomeye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane muri CNDD FDD nkuko muza kuvyumviriza muri aya makuru. Felicito Ndayishimiye rero yobagowe n'urwo rugamba rwo guhindura vyinshi, impinduka rero abandanya gukora mu bagize leta yiwe, cane cane ko no mu bajejwe umutekano yoba yaragize impinduka akora. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa, reka imbere yuko tubashikiriza iyo nkuru ku buryo burambuye, mbaramutse kandi mbahe ikaze aho muherereye hose, abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu gihugu imbere, ubwo ndavuga mu ntara ndetse no mu bisagara, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze, ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho adasanzwe. Ari ubwa mbere utwumvije, fyonda ahanditse subscribe aho gukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha igifaransa fyonda ahanditse s'abonner. Ayo majambo yompi kuri version zitandukanye z'igifaransa n'icongereza ari musi y'iyi video amande y'ijambo Umuhuza TV. Ufyonze ko curonka amakuru n'ibiganiro dushikiriza uri mu bambere. Ndaguhaye kaze. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Felicito Ndayishimiye biriko bimugora gufata ingingo yo gukora General Prime Niyongabo mu banga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Bamwe mu begereye cane mugambwe CNDD FDD bavuganye ni radio RPA, bavuga ko iyo ngingo yo gukura uwo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare yanse ko ishirwa mu ngiro kubera umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobucango yanse ko atera ko umukono kw'iyo ngingo. Muri kino gihe rero hakaba harindiriye ko President Ndayishimiye hindura vyinshi, nyuma yuko rero hamenyekanye vy'impinduka zikomeye cane ashaka gukora muri Etat Major. Nkuko tubekesha iyo nkuru iradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, waraheze igihe President Ndayishimiye rero ko agerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo. Uwo mugambi rero ariko arakora ko agasha. Makuru RPA ikura muri bamwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amenyesha ko umugambi President Felicito Ndayishimiye umaranye igihe, ivyo ngo ni mu vyatumye haba n'icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General Prime Niyongabo, kuko atageruka no kumvikana hashikiriza ijambo yaba mu basirikare canke mu bindi bice. Nkuko rero RPA ibivuga, bimwe mu vyo batumvikana ko ngo kabari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo ku giti cabo. Umwe mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha ko imbere yuko Felicito Ndayishimiye afata urugendo gana mu gihugu ca Cuba kuwa 10 Nyakanga 2023, amagaye wujejwe vy'ingendo ziwe ni chef protocole General de Brigade Jules Ndihokubwayo, aramuheza muha urwandiko yasize asinye rwo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo. Ariko rero kubwayo makuru nyene iryo kurwa rya Prime Niyongabo ryategerezwa kubanza kwemerwa na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yasubiriye Alain Guillaume Bunyoni, banje nawe ne gutera umukono kuri urwo rwandiko. Amasoko ya RPA akabandanya amenyesha ko President Ndayishimiye yari yanabwiye ko wo asanzwe ajejwe vy'ingendo ziwe ko urwo rwandiko yorushira Gervais Ndirakobuca ari uko umukuru w'igihugu yamaze gushika mu gihugu ca Cuba. Imbere yuko ivyo vyose biba, umushikiranganje wa mbere rero ngo amaze gutera umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo muri ayo mabanga, baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ku kirimba kongereza umutekano wo kwi radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Ariko General Jules Ndihokubwayo akaba rero yararungitse izo ngabo kuri RTNB, umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru havamwa bamwe basirikare bakuru bahaye radio RPA ndetse akanemezwa na bamwe mu nzego zikomeza zo mwiperereza, avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na sebuja, yarazi ko umushikiranganje wa mbere acatera umukono vyihuse kuri urwo rwandiko rwo kubuza
mukuru w'igisirikare mu biro bikuru vy'intwaramiheto. Ibintu rero ngo vyahavuye bigenda ukundi nk'uko RPA ibandanye bishikiriza. Gervais Ndirakobuca ngo ntiyemeye gusinya kuri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu maze aca agira ko amubwira ko umugendanyi wa perezida Ndayishimiye ko kubijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana, aca amubwira ko yorindira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo amazemwo iminsi mu gihugu ca Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jules Ndihokubwayo rero amaze kumva iyo nyishu ngo yarahavuye yongera bwira abasirikare baje gutsimbataza umutekano kuri RTNB ko bosubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ihangirizwa ry'abo basirikare rero rikaba ryarabaye ndetse rinatera amakenga bamwe n'abandi babonye imodokari za gisirikare zijana ibijwanisho bidasanzwe mu nyubako za RTNB. Ico gihe mbere hakaba haranakwiragije n'ibihuha vyavuga ko bahagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi mw'ijoro rimwe. Havugwa kandi ko General Prime Niyongabo yoba ashigikiwe cane n'ibihangange bitari bike vy'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi, bose rero ngo barwanye mu muhari CNDD FDD utaraba umugambwe. Muri kino gihe hakaba harindiriwe ko Perezida Ndayishimiye akora impinduka, dore ko Prime Niyongabo amakuru ahari avugwa ko oba afungiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Inkuru rero tubandanya kubatohoreza kugira mumenye vyinshi bigiye bitandukanye. Hari n'izindi nkuru rero ziriko ziravugwa cane. Ico mwomenya nuko Meheba muri Zambia hari abaragana urwarwa mu Kirundi. Ivyo vyose rero turaza kubigarukako muri aya makuru. Rero reka tubandanirize kuri Nord Kivu. M23 rero yisubiriye mu birindiro vyayo Masisi ku wa gatandatu niyo intambara zahuje M23 n'abagwanyi b'umugwi wita ko ari wo kwigwanako hafi y'igisagara ca Kichanga muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 warabirukanye uca ufata ibirindiro vyawe. Intambara rero zabereye neza na neza ikahe ku bw'amasoko yaho nyende. Abagwanyi ba M23 barateye umugwi wo kwigwanako rero ntibashoboye no kurinda na bukebuke, baciye bataye ibirindiro vyabo bivugwa n'ababibonye. Igisagara ca Kirorirwe casubiriye gufatwa. Bavuga ko M23 yasubiriye gufata igisagara ca Kirorirwe kuva mu ijoro ry'uwa gatanu nyuma yuko kivuyemwo urwaruka rw'abagwanyi bo muri ako karere barabuze n'ibigwanisho kugira ngo bahangane na M23 ifise ibigwanisho bikomakomeye, bikaba bisigurwa n'amashirahamwe yigenga. Raizi imisi ishika itatu abagwanyi b'igisirikare ca Kongo bagirizanya ihunyango ry'amasezerano yo guhagarika intambara. M23 rero akaba ari umugwi w'abaroberi wasubiye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza leta ya Kongo kuba itubahirije amasezerano yo kwinjiza mu nzego abagwanyi bawo. Abategetsi ba Kongo rero bakemeza badakekeranya ko uwo mugwi ushigikiwe Rwanda. Ivyo leta y'igihugu c'u Rwanda idahengeshanya kwiyamiriza, ikagiriza ku rundi ruhande rwa indongozi za Kongo gukorana n'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda ba FDLR mu kubaha imyambaro ya gisirikare, ibigwanisho n'amasoro mu ntumbero yo guhungabanya umutekano w'ubutaka bw'u Rwanda. Ibubanza imbuto z'ibigori ziranyegezwa mu gihe abarimyi bo muri iyo ntara ya Bubanza bavuga ko bidoga. Vyose rero bikaba twanabishikirije no mu makuru yacu twashikirije mu gitondo co kuri uyu wa kabiri. Mu gihe kandi muri iyo ntara ya Bubanza abanyagihugu bafise amatongo ahegereye ikambi y'abasoda ku mudugudu muri komine Gihanga bakwiriye gutahura ko leta yahatanze ngo habeho abasirikare bazoze baragirira imyimenyerezo. Mushikiranganje kwivuna abanza bivugiye mu kiganiro n'abashikiranganje kuri uyu wa gatanu. Tribert Mutabazi yibukije ko leta imaze gutanga itongo mu ntumbero y'inyungu rusange itanga n'umuzibukiro. Aha rero yamenyesheje ko ari abawuronze n'abandi utaraboneka. Abatarawuronka rero bakabasaba ko borindira gutunganirizwa na cane cane abo bizogaragara ko bafise amatongo, kuko yemeza ko hari n'abiyitiriye amatongo ya leta. Agahanura rero abanyagihugu kureka kuja guhangana n'abasirikare ngo bagiye kurima kandi ari ahantu hakorerwa ivya gisirikare. Kubwiwe ngo barashobora no kuhasanga n'ibigwanisho bikabagirira nabi nk'uko yabitangaje. Ikarusi ibiro bijejwe uburimyi birahumuriza abarimyi ko imbuto z'ibigori zari zigize iminsi zabuze ziriko ziraboneka. Umuyobozi w'ibyo biro akamenyesha ko habonetse ubwoko bubiri. Kubwiwe kilo ca pan 53 kizogurwa 5,000, zuka nayo 4,500 vy'amarundi. Severe
Rutohana avuga ko izo mbuto ziriko zirashika mu bubiko bw'intara kuva indwi iheze, amagarira abarimyi kuja kuzigurira mu makomine yabo, yongera ko zigurishirizwa n'abarongoye amakomine bafatikanije n'abajejwe igisata c'uburimyi. Barongoye ibiro bijejwe uburimyi rero akagabisha bazoca baja kuzigurisha ku badandaza, abo nabo ngo baca bazitanga ku biciro vy'umurengera. Ikindi rero mwomenya nuko mu Rumonge abantu babiri bapfuye baturiwe n'umuyagankuba wa Regideso ku mutumba Kanenge muri komine Rumonge, ni ku muhingamo w'Imana uheze. Uwo bari kumwe rero yarokotse, akamenyesha ko uwa mbere yapfuye akoze ku rutsinga rwari hafi, wa kabiri nawe yapfuye agiye kumutabara, aca haduka urubeya. Musitanteri wa komine Rumonge co kimwe n'aba muri ako karere bakemeza ko izo ntsinga ziri hafi, abanyagihugu rero bakamenyesha ko vyatumwe nuko igiti zacako cabunzwe, bagasigura ko baciye bakura ko habunzwe bagishinga gushasha, bagasaba ko n'ibiti bishaje vyosubirizwa kugira ngo intsinga ziduge hejuru. Regideso mu Rumonge bashikiriza ko bariko bararondera ibikoresho vyo gusanura imihora yose biboneka ko ishaje, mu kurindira bahanura begereye haca imihora y'umuyagankuba kwirinda amasanganya yohava yaduka bivanye n'ico kibazo. Ingozi rero umunyororo w'imyaka 5 umwe hamwe no gushira mu minwe ya leta ibintu bitari bike, harimwo imodoka yo mu bwoko bwa Probox n'amatelefone. Ico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yahanishije abagabo babiri mu ntara y'ikibiriraho ku wa mbere rero bagirijwe guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kudandaza ibitoro kuri magendo. Amakuru rero ava Ngozi avuga ko umwe yafashwe ariko aravomera igitoro cari mu modoka yagendesha, barakerera mwagirije ko amaritiro ibihumbi Murantunge amaritiro 29 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bamusanganye ageraje kuyagurisha kuri magendo. Uwundi nawe rero yafatanywe amabido 19 yuzuye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu muhira iwe, mwarera agahakana ivyo bagirizwa. Uwundi rero yaburanye yemera icaha, uranira bivuga ko bagiye kunguruza urubanza. Mu ntara ya Cibitoke n'umugambwe w'abadasigana Prona uranegura ko inzego zirongoye ubuzi mu ntara zashizweho, urongoye rero asigura ko harimwo ikumirwa y'abandi bafatiye ku moko y'imigambwe. Olivier Nkurunziza akamenyesha ko mu vyigwa bigiriye inzego zose zirongowe n'abava mu mugambwe uri ku butegetsi no mu bwoko bumwe, kagira ati none uravye nk'amashure yose mu ntara ya Cibitoke mato mbere n'ayisumbuye yose atana rimwe rivuyemwo twarwa n'ubwoko bumwe n'umugambi umwe. Simvuze rero ngo mvuza abahutu ngo abahutu bo muri Prona barimwo, ngo urumva haba harimwo n'ikumira ry'amoko n'imigambwe. Olivier Nkurunziza akavuga ko habaye ikumira rifatiye ku moko n'imigambwe bishobora no kuzana indyane, agasaba ko n'amoko yose yoshirwamwo no mu buzi buto kugira ngo bakinga amacakubiri ntasubire kwaka indaro mu ntara no mu makomine. Kubwiwe ndinganizo yisunga ubwoko rimwe ibwirizwa shingiro ku bijanye n'amoko ntiharagira ko ihinduka. Yabishikirije rero mu ntara ya Cibitoke kuri w'Imana, ni mu gihe mu mugambwe Prona bariko barashiraho inzego zo uburongora mu makomine azobagize intara ya Bujumbura. Ndabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, ndabasaba kugira ntimuze gucikwa ibindi bitandukanye rero tuza kubashikiriza kuri iyi mbonesha kure. Imana ibahezagire.